mwirwe cyane mwaramutse bivanye naho muri ko muradukurikira muri kumurumviriza ni Radio Peace FM by'ugwaruka mukurikira ikibiriraho amasaha 28 kuri 28 muciye kuri wese 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome kandi bisi yose turi kwigerekerezo rya mbere nyakanga umwaka wa 2025 na yamakuru twabateguriye uyu munsi akaba ashimikiye kuri zino ngingo nkuru Abanyarwanda babiri baciriwe umunyororo wo gufungwa ubuzima bwabo bwose bazira gusumira urusaku igihugu kibanye cy'u Rwanda ivyiyamirizwa n'abo banyarwanda bavuga ko bari bagiye mu bukwe mu Burundi mu gihugu cy'u Rwanda nyene ku mugwa mukuru i Kigali ahakorera ikigo Mezo Shalom International ahatangujwe icese umwaka w'ishuri aho kuri iryo shure rya Saint-Anne hari hakoraniye abarezi abavyeyi n'abanyeshure ibirori bikaba byari byitabiriwe n'umufasoni Margarita Barankitse mu vyumva mu gihugu cy'u Buganda mu ikambi ya Nakivara Barundi babiri barishwe mu kwezi kumwe mu buryo budasobanutse abaranira agateka kazi na muntu basaba ko abajejwe umutekano w'ikambi bo kwitwararika ico kibazo tubafitiye n'ayandi makuru avuga mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu kumana na Jeje ya Tortori haragira mu ndira dabashikirize akaba ahagarariwe na Jean d'Arc Gikundiro. Leta mvyeyi yo ivuga yuko leta mvyeyi ngaho nzosubire kujana ikibazo njo jambo ngaho mu matwi wanje leta mvyeyi wewe nko ufise so akwima indya ufise so akwima byose ufise so akwima ishuri urakavuga ngo n'umuvyeyi leta mvyeyi ukumbure nuko utakuvuga rumwe n'ubutegetsi ariko hari abanyagihugu wewe sinzi kuvuga ugwa rigo mwana genda kubwira gajo kiriwe sinzi kuvuga ugwa rigo ije ndavuga no gushika nugushikuza kubera ko hari abanyagihugu bayita leta mvyeyi leta nkozi abona bariko barafashanya nayo nabikoresha kugira ngo bayishigikire Nari babwiye umunyororo wo guherayo niwo waciriwe Chantal Nyirabimana na Olive Nzeyimana bose bagirizwa icyaha cyo gusumira urusaku igihugu cy'u Rwanda ivyaha bene kuvyagirizwa batigera bemera bakaba baburana biregura bavuga ko bariko bazira ubusa kuko bavuye mu gihugu cyabo baje gutaha ubukwe bwa mugenzi wabo yari yabatumiye. Odas Kaburo arabandanya. Abo bakenyezi uko ari babiri bakomoka mu gihugu cy'u Rwanda bafungiwe Igitega. Abo bakenyezi uko ari babiri bakomoka mu gihugu cy'u Rwanda bafungiwe Igitega kuri uyu wa 22 Myandagaro umwaka wa 2025 sentare nkuru ya Gitega niyo yabacira urubanza yemeza ko bagirwa icaha cyo gusumira urusaku igihugu kibanyi cy'u Rwanda ivyo bita espionnage mu rurimi rw'igifaransa. Chantal Nyirahabimana w'imyaka 31 na mugenzi we Olive Nzeyimana w'imyaka y'amavuka 34 bose bafatiwe ku masanganzira ya Gitega Ngozi na Muyinga bakuwe mu modoka ya taxi barimwo babanje gusabwa ivyangombwa byabo kandi byose bikwiye nyuma yo kubisuzuma bagasanga n'abanyarwandakazi niko guca bajanwa n'igipolisi gusambishirizwa muri komisariya ya province Igitega aho bamaze ijoro rimwe mu nyuma bakugwaho bajanwa gufungirwa mu ibohero rikuru rya Gitega ku itegeko ryasinywe na parake nkuru ya Gitega hakaba hari kwigenekerezo rya 28 Ruhuma umwaka wa 2025 nyuma yo gutabwa mu buroko Chantal Nyirahabineza na Olive Nzeyimana ntibaciye baburanishwa vuba kuko ubutungane bwaho Igitega bwaguma bwiteza utunyoni kandi abo bari mu mvuto badasiba gutakamba bavuga ko bapfunzwe bazira umukeko bivanye nuko bavuye mu gihugu cabo bakwije ibisabwa bibemerera gonyoza ikirenge ku butaka bw'u Burundi. Nyuma y'ico gihe cyose batabaza kwigenekerezo
rya 22 Myandagaro umwaka wa 2025 niho sentare nkuru y'abacira umunyororo wo guherayo ibemeza ko bakoze icaha co gusumira urusaku igihugu c'u Rwanda ivyo batahengeshanyije kwiyamiriza. Sentare nkuru y'Igitega ikaba yari yabahaye uburenganzira bwo kunguruza uhereye kuri uwo munsi nyene ukageza kwigenekerezo rya 29 Myandagaro umwaka wa 2025. Tubibutse ko imigenderanire y'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda imaze imyaka irenga 10 itifashe neza bivuye ku kiringo ca gatatu c'umisi Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015 aho Uburundi bwabandanije kwagiriza igihugu c'u Rwanda ko cafashe mu mugongo abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa President Petero Nkurunziza nyuma yo kutabishobora bamwe muri bo bahungira muri ico gihugu. Ivyo igihugu c'u Rwanda cama kibishuza ko ataruhare cagize muri iryo geragezwa ryo gutembagaza ubwo butegetsi mu Burundi kandi ko ico bazi bakiriye impunzi z'abarundi bivuye ku ndyane za politike zadutse mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Odas Kaburo urakenuye. Ubukene n'inzara izuni zara byugarije Burundi byatewe no kwiharira ubutegetsi bw'indogozi gutyo bikagira ingaruka mbi ku banyagihugu na cyane cyane bivuye ku kwama leta yizeza abarundi imigambi yama iherera mu majambo gusa hamwe n'ivyo leta yita imbona kazoza. Ivyo bigashikirizwa na Leos Ngendakumana kubwiwe akabona ko ubukene ari bwo buca bukwega n'ayandi mabi menshi mu banyagihugu. Tumukurikire. Biraboneka ko mu gihugu c'u Burundi harangwa ubukene buzura inzara kandi biraboneka ko abanyagihugu batabona neza ingene bazova muri ubwo bukene. Ubukene rero buca buvyara inzara, buca buvyara ubushomeri, buca buvyara amabi menshi. Abantu ntibashobore baho mu gateka, abantu ntibashobore kwivuza iyo bagwaye, ntibaronke ibyo bafungura, ntibashobore kwivuza, abana ntibashobore kuja ku mashure, ntibashobore kugura gahuzu, ntibashobore kwitunganya mu buzima bwabo bwa misi yose. Ibyo rero bikava mu itunganywa ribi ry'igihugu mu bya politike, mu by'ubutunzi, mu by'imibano, ubumenyi n'imico kama. Mu bya politike twovuga hanini nk'ibijyanye n'ingene intwaro ya demokarasi ishingiye ku migambo myinshi n'amatora yifashe iriko yazimangana. Hari ibimenyetso byinshi byerekana yuko intwaro ya demokarasi atayihari, ivy'amatora wabaye urudandazwa, ibyo gutwara neza wabaye umuziro, yabaye indahiro. Mu by'ubutunzi biribonekeza cyane cyane mu kugira ibiturire. Ibiturire byabaye ndanse ni kuva hasi gushika hejuru, mu kugira ibiturire gusa, kunyuruza itunga ry'igihugu, kurisesagura mu kuja kurangura, gufata itunga ry'igihugu rikaja kurangura abifise gusa, ugasanga bica bitera ingorane. Amatakisi, amakori n'amatakisi biguma biduga, ibiciro biguma biduga, ibintu bibura. Murabona ibibazo by'ibitoro, ibibazo by'isukari, amafaranga y'agaciro, ibibazo bijyanye n'isukari, ibinyobwa, ifungurwa, ibintu byinshi bibuze ntabwo bidondagura ngo abishobore. Ibyo byose bica biterwa n'iyo nzira y'ubukene. Iyo nzira y'ubukene rero mu by'ubutunzi igaterwa kandi no kwamba hategurwa imigambi yitwa ngo n'iterambere niyo kurwanya ubukene. Iyo migambi ntiyigera ija mu ngiro na gati gakizimangana uko yavuze. Aha hariho imigambi ibiri yateguwe mu ntango yo kurwanya ubukene. Umugambi wa mbere n'uwa kabiri wo kurwanya ubukene ntibamenye yazimangana iyo migambi, bwa bukene ahubwo bwagumye bwiyongera. Haraho umugambi ngo kwiteza imbere mu mwaka wa 2011 gushika mu mwaka wa 2025 ngo igene tubayeho neza, tumerewe neza. Uwo mugambi tuzimangana ukivuka. Haraba kiwundi mugambi ngo no kwiteza imbere kuva mu mwaka wa 2018 gushika mu mwaka wa 2027. Uwo mugambi wazimanganye uko ubu hari kuvuga ngo imigambi yo kuziteza imbere ngo mu mwaka wa 2060. Rero murumva yuko ubukene buhari kandi buterwa n'ibintu byinshi, kanatsinda ibiharuro by'abahinga byama byerekana ko Burundi ari ubwa nyuma ku isi. Uwo akaba yari umunyepolitike Leonce Ngendakumana yahoze arongoye inama nshinga mateka. Kuri uyu wa mbere igerekerezo rya mbere Nyakanga umwaka wa 2025 i Kigali mu Rwanda mu nyubako z'ikigomezo Shalom International hatungarijwe icese umwaka w'ishuri aho abavyeyi abigisha n'abana ubwabo baramutse bahura mu munezero udasanzwe wo gutanguza uwo mwaka w'ishuri. Mufasoni Margarita
barankitse abana bakunda kwita oma mu butumwa bwiwe bw'uwo munsi akaba yagarutse ahanini kubijanye n'inkomoko y'ishure Sentane impamvu barihaye iryo zina n'icyatumye yiyemeza umugambi wo gutanguza iryo shure riri ku rwego mpuzamakungu mu byo bita AIB Baccalauréat Internationale mu ndimi z'amahanga kurikira. Iryo zina rifise imizi kure ego ndi umukirisu w'umukatolike mugabo ndazi ko Imana ikintu ca mbere yaduhaye ingabirano nkuru mu rukundo ni nta dini Imana yaduhaye idini rimwe gusa ryitwa urukundo mugabo iryo zina Ana turetse ko Ana ari nyogokuru wacu ari we yahaye imico myiza umuvyeyi yatuvyariye Yezu urumva rero niyaba yarareze umuvyeyi Mariya akarera Yezu numva ko iryo zina ari ryiza kushobora gushinga ishure ryacu tukagyitirira umweranda nyogokuru wacu Ana mugabo rishingiye kuko hariho ishure novuga tufitaniye imigenderanire riri jumele abo bana ba Ecole Sainte-Anne ya Luxembourg kuva ingwano iteye ndiko ndarera abana i Burundi abo bana bama misose uko umwaka utashe bateranya amafaranga basabye abavyeyi bakarungikira abana banje i Burundi rero maze guhunga shitse Luxembourg murabizi ko mfite ibipapuro vya Luxembourg ndagenda kubaramutsa hanyuma barambwira ati none utuzobandanya gute ndabwira nti none mubona ngize ishure rifise ubucuti hamwe namwe mwubandanya mudufasha nagira ngo ndababwire n'abantu bose banyumva ko abo bana ba Ecole Sainte-Anne ya Luxembourg aribo batumye ngira Ecole Sainte-Anne yo ngaha i Kigali kandi amafaranga ya mbere twatanguje iryo shure nibo bayampaye ari abana baragize hamwe barateranya turaronka ibihumbi 40 by'amafaranga y'agaciro y'Iburaya eho ari abana bayateranije bayasabye abavyeyi bagiye ku makinga baregeranya ayo mafaranga murazi ko muri Luxembourg ufise novuga ngo iki ishira hamwe leta irakongerereza utanga 25 kwijana nabo bakaguha 75 kwijana urumva rero baciye coopération ya Luxembourg yaciye ifata ayo mafaranga irabongerereza tuca rero mwarabonye ko ministre w'imigenderanire ari we yaje gushinga y'imigenderanire ya Luxembourg niwe yashinze ibuye rya mbere ya Ecole Sainte-Anne naho rero bivuka ni ishure Luxembourg nayo nyene ifise mu ruhara runini mu kuryubaka no mu kubandanya dushobora kuronka uburyo bwo kubandanya twigisha abana bacu uyasanzwe afatwa nk'umukenyezi udasanzwe n'ibihugu vya rutura akabavunira akagohe indongozi z'igihugu yahunze avamwo uburundi kwama bibuka ko umuntu yategerezwa guserukira abandi mu gihe yujuje ingendo yo kwama witwararika abandi mu kumva ko uriho kubera bariho muco yise ubuntu n'ubunyene subira mu mukurikire ako kamo rero ntera ndakabwira bwa mbere indongozi zacu z'i Burundi kuko ni naba narangaye ni kubera dufise indongozi zitize uwo muco w'ubuntu ubwo buntu bugutuma wiyumvira ati ndiho kukubera abandi bariho ngizwe nuko abandi bariho iryo jambo ubuntu ridusigurira imico myiza yotuma isi ikayanganamwo urukundo
ndasubiriye rero gusemerera kuko icyo twaremewe ngo dushobore kubaka iyi si ibe iparadizo. Ndasemereye rero ku bantu bose banyumva ngo bikubita agashi bamenye ko umunsi tuzorenguka ibukama Imana ntizotubaza imiduga twatunze, amazu twari dufise, amafaranga, amahera dufise mu mabanki. Izotubaza n'igiki wagize, ibyo naguhaye wabikoresheje gute, mbega bene wanyu basazawe wabagiriye iki. Nukwiyumvira rero ku muntu uwo ari we wese iyo abyutse ubutumwa afise n'ubwo gutuma iyi si iba nziza, n'ibyo gutuma ahantu hose uciye hamota urukundo. Rero nibyo niyumvira ku bantu bose bikunda, abantu bose bavyuka biyumvira gucinyiza abandi, kubiba utwo bafise, kubangaza, kubahohotera, ngo bikubita agashi bavuga ati reka mvi buzimu nji buntu. Niryo jambo mfise jewe, singira ubwoba bw'uko nzobandanya semerera kuko uwo nkorera ndamuzi. Je sindiko ndakorera abantu, ndazi ko abantu barambaza ati ariko none Gamaragari iri shure rifise risaba uburyo, ubwo buryo uzobukura hehe? Ndavuga nti jewe ndiko ndatereramwo akama muri iyi bahari. Ibahari nayo igizwe na mama, ntacyo jewe nzokora ibyo nshoboye. Ninarenguka ibukama kamaze ati none uzanye iki, nigiki wakoze Gamaragari? Nzovuga naragerageje ndengukane umutima utekanye. N'abandi rero mwebwe mwese munyumviriza, mwebwe mwese ndasemereye ngo tuvi buzimu tuji buntu, tugaruke twiyambike uwo mutamana w'ubuntu. Uyu akaba yari umufasoni Margarita Barankitse yatanguje ikigomezo Shalom International. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Vyarimana kuri uyu wa mbere igenekerezo rya mbere Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2025 yamenyesheje ko impusha zose z'abigisha basavye guhindurirwa aho bakorera kuva mu kwezi kwa Mukakaro umwaka w'ibihumbi 2025 zihagaritswe burundu. Nkuko yabishikirije, impusha zose zasinywe n'abayobozi b'indero ku rwego rw'intara DPE canke urwa commune DC kuva muri Mukakaro zose ntizigifise agaciro. Umwigisha wese azokora nk'uwahinduye ishure yisabiye azomenya ko atamushahara azoronka. Umushikiranganje yamenyesheje ko iyo ngingo igamije gukosora akajagari kaboneka mu guhindurira abigisha aho bakorera, kuko ngo intumbero nyakuri ari uko gusaba guhindurirwa aho umuntu akorera mutation zikogwa kugira ngo umwigisha asubirirwe n'uwundi ahawe akazi gashasha aho kwifashishwa mu nyungu z'abigisha ku giti cyabo. Abarundi babiri bahungiye mu ikambi ya Nakivale baramaze kugandagurwa bunyamaswa mu kwezi kumwe gusa. Umwe akaba yasandavye inyuma y'amahiri yakubiswe, nayo uwundi akaba yagandaguwe n'abandi barundi ngo basanzwe baba mu gisagara ca Kampala nk'uko amatohoza avyemeza. Bamwe mu mpunzi ziba aho mu ikambi ya Nakivale bavuga ko batekewe n'ubwoba kuko nubwo bwicanyi babona ko bwateguwe, basaba igipolisi gukora amatohoza yimbitse kugira ako kagwi kihaye kuzimanganya ubuzima bw'abarundi mu mahanga gatuzwe. Inkuru iramvuye na Albert Maheke. Aho hari kwigenekezo rya 29 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2025 mwikambi ya Nakivale iri mu manuko boshira uburengero muri district ya Isingiro mu gihugu c'Ubuganda, aho impunzi zari zigiye gushingura impunzi y'umurundi yagandaguwe bunyamaswa n'abarundi abanyene mu ikambi ya Nakivale.
nk'uko amasoko ya Radio Peace FM ijwi rwaruka hamwe kambi ya Nakivale abitumenyesha. Abarundi bane, umwe yamenyekanye ku mazina ya Nepo, uwundi ku mazina ya Retire, uwundi ku mazina ya John Mabutu, n'undi mugenzi we yamenyekanye ko yoba ari umunyarwanda ariko amazina atamenyekanye, barafashwe n'igipolisi bagirizwa kugandagura bunyamaswa. Bukuru Reveriyano azwi kuri Yusufu imvukira yo mu ntara ya Gitega hamwe na Vianney Niyonsaba imvukira y'Imuyinga. Uko byagenze nuko aha Nakivale hari abantu babiri baherutse kwicwa, bicukwa gashinyaguro kandi ibintu biteye umutima uhagaze cyane. Ubwicanyi bwa mbere bwabaye ni kuri Bukuru Reveriye nawe n'umumotari yashitse aha New Hope, hama witwa Retire mubeshera ko yoba mugongeye umwana, hanyuma agihagaze ubwo nyene haza hariruka uwitwa Nepo nawe atora igihiri kiri ku misumari cy'ikibaho amukubita aramuhondagura mu mutwe, hama baraho barahatoye Reveriye bamujana kwa muganga, ashitse acarapfa. Umwe mu baharanira agateka kazina muntu asaba ishirahamwe rijejwe impunzi hase OPM gukingira impunzi no gukora amatohoza yimbitse kugira ukuri kuja habona. Kubaharanira agateka kazina muntu mu nkambi ya Nakivale turateye ivyatsi twivuye inyuma ubwicanye turiko turabona buriko bubera ku mpunzi z'abarundi zashoboye guhungira muri no nkambi ya Nakivale. Twovuga ko ari ubwicanyi ndenga kamere, ubwicanyi tutari tumenyereye kubona, ubwicanyi twovuga ko ari ubwicanyi bw'agashinyaguro, ubwicanyi bugeze yaho ubu dusigaye tuja guhamba igice kimwe ikindi kikabugwa irengero ryacu. Ico gituma dusaba OPM, dusaba HCR ko yokora ibishoboka byose mu ntumbero yo gukingira impunzi z'abarundi zashoboye guhungira muri kino gihugu c'Ubuganda. Tukongera tukanasaba ko hokogwa amatohoza yindi mu ntumbero yo gukurikirana izo nkozi z'ibibi aho zoba ziri hose zigafatwa, ubu bwicanyi buriko buraba butagira insobanuro bugahagarikwa. Turahojeje imiryango yashoboye kubura, tugahoza impunzi z'abarundi zose ziri ngaha mu nkambi ya Nakivale kubiriko birazishikira zose ko zokwigumya, ko nico caturanze kuva mu gihugu kugeza nuno musi. Tukanasaba abaharanira agateka kazina muntu mu bice byose bitandukanye dukora umurimo umwe dufata mu mugongo mu ntumbero yo kwiyamiriza buno bwicanyi buriko buba ku mpunzi z'abarundi n'agatotezo katagira izina. Twamenyesha ko aho mu ikambi ya Nakivale muri aya mezi 6 abantu b'impunzi bagera kuri 6 nyene aribo bamenyekanye ko bamaze kugandagurwa bunyamaswa, hamwe n'umunyamwema yanyurujwe atwarwa muri Tanzania. Abamunyuruje bakaba barigeze gufatwa ariko ubu bakaba bidegemvye. Albert Maheke ku bwa Radio Peace FM ijwi rwaruka. Nino ngaho dusozereye amakuru twari twabateguriye. Nshimira uruganda rwacu rwayatororokanije, ntibagiye Jean d'Arc Gikundiro yariko arafasha mu buhinga bw'ivyuma. Daje Viator Tori haragira mu nguna ariko ndabashikiriza duhani sango ku munsi w'ejo na gahwane.